ubushikiranganje turongoye bukaba bwiyemeje kuja ku yindi ntambwe y'uburimyi. Iyo ntambwe rero nshasha bisaba yuko duhindura ingendo tugahindura n'ingene dukora, maze rero umwimbu wiyongere, abarundi bafungure kandi bahage, twongere turonke n'umusesekara tuzoshora mu makungu. Kugira rero tubishikeko, leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje turongoye yafashe ingingo yo guhindura ingene turima, kuko murabizi ubu twarima nibyo n'abakozi ba leta barima, ariko murabona yuko tutari bwaronke umwimbu uboneka dushora hanze. Ubu rero tugomba duhindura ingene dukora duciye cyane cyane ku bisata bibiri. Igisata ca mbere ni igisata cyo kugwiza imbuto, igisata ca kabiri ni cyo kurima no korora kijambere. Ubwo buhinga rero bushasha bushimikiye ku gutororokanya ibintu byose byankenerwa bituma abarimyi bikorera utwabo bashobora koroherwa kugira ngo batangure uburimyi bwa kijambere. Maze rero leta iheze ibashigikire ibahe byankenerwa kugira ngo rero mu Burundi dutangure turonke ibigo twovuga yuko biberamwo uburimyi bwa kijambere. Uburyo rero butomoye, ubwo buryo bushasha tugiye kubushira ku bice bitanu bikurikira. Igice ca mbere hariho ahagiye gukorerwa uburimyi bwa kijambere, ibyo twita mu gifaransa les zones agricoles, les zones d'intensification agricole. Ibyo rero ico ni gisata ca mbere. Ubugira kabiri hagiye kuba ibigo byo kororeramwo kijambere, bimwe twita élevage intensive. Ubugira gatatu hagiye kuba ibigo koko bigurizamwo imbuto dukoresheje abantu bashaka gushiraho uburyo bukwiye, bimwe ahandi mu bindi bihugu bita entreprise semencière. Ubugira kane tugiye guhamagarira kandi abantu bose baba ababa ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu bafise ubuhinga n'uburambe mu gutunganya amatongo no mu kuvomera imirima, kuko muri bya bigo tuzovuga bisaba yuko tuzobitunganya kijambere kandi twongera tukabivomera kugira ngo naho imvura yoteba bitume tuguma twimbura. Ubwa nyuma tugiye gusaba rero abarundi bose baba abari hafi canke baba abari mu makungu bafise ubuhinga canke uburambe mu gukoresha amamashine ko nabone tugiye kubakenera. Duhere rero ku bibanza bizogwirizwamwo umwimbu, ico twita les zones agricoles. Kuri ico gisata rero leta yaramaze kwegeranya amatongo yayo kugira ngo iyashikirize abarundi canke uwo wese yiyemeje kurima kijambere. Ariko rero hariho ibizosabwa, twovuga yuko bikuru ari nka bitatu. Icambere nuko uwo muntu ateza kuba afise uburyo, ivyemeza ko afise uburyo kugira ngo itongo bamuhaye ubwa mbere abanza ritunganye neza, kimwe twita aménagement. Ubugira kabiri ashobore kurivomera, bimwe twita irrigation. Hama ubugira gatatu atera intambwe zitwereka yuko atangwe gukoresha amamashine, bimwe twita mécanisation. Ico rero ni cambere. Ubugira kabiri nuko azoba yiyemeje kurima akoresheje ubuhinga tuzomwereka, ariko tuzofashanya kuko hariho abarundi nabone usanga bafise ubuhinga, tuzofashanya kugira ngo iryo rima rya kijambere rikunde. Ubugira gatatu tuzoha ikibanza gikomeye cyane cyane abazoba bifisemwo uburambe, ni ukuvuga yuko babifisemwo bamaze kubikora. Abo rero nibo tuzokwakira ubwa mbere. Murumvise rero yuko abantu bazoja mu mazone agricole ahazogurizwa
umwimbu aho tuzorima kijambere bateza kuba bakwijije n'imiburiburi ivyo bitatu muje kubabwira. Abantu rero bose baba abari ngaha mu Burundi canke abari hanze baba abanyamahanga biyemeje kwinjira muri muri ubwo burere buzorimwa mu kijambere basabwe rero kwandikira ubushikiranganji kugira ngo biyandikishe canke bagahamagara kuri izi nimero zikurikira 69 60 54 29 canke bagahamagara kuri 69 11 25 79 mbere kubari kure barashaka no gukoresha bimwe twita email aha turaza kubaha aho bazo kwandika bacishije aho rero ni mu gisata abifuza kurima kijambere tugaca twongera ko yuko abazokwinjira muri ico gisata bategeza mu kwiyandikisha mu kuvuga uburinganire bw'itongo bashaka kuko hari ushaka nk'hegitari 100 n'undi ushaka nk'hegitari nka 50. Ico ni gisata ca mbere. Igisata ca kabiri ni bibanza bigiye kugwirizwamwo imbuto. Mwabibonye yuko imbuto twakoresheje twarinze kuzikura hanze ubu rero tugomba dutanguze umugambi wo kuzikorera ngaha mu Burundi. Mbere sinovuga ngo n'ugutangura ahubwo tugomba tubikore kijambere kugira ngo binyaruke. Muri ico gisata rero c'imbuto nahone leta yaramaze kwegeranya amatongo bimwe twita les centres semenciers tugiye guhereza umuntu wari we wese ariko afise uburyo n'imiburiburi bwo gukurikiza ibi bikurikira. Ubwa mbere kuba ashoboye kwerekana ibimenyetso canke byangombwa ko afise uburyo bukwiye kugira ubwa mbere atunganya itongo hama arivomere yongere akoreshe n'imashine kugira ngo kuri mu mwanya muto kandi arime hanini. Kuvomera ndagisubiramwo kuvomera ni ntabanduka kuko ivyo bigo ni bigo leta ishobora kuzovuga iti wewe ndaguhaye commande y'itoni 10,000 canke 5. Muri ico gihe rero numva ko abarundi bazoba bamurindire kugira ngo atange izo mbuto. Numva rero ntazoza kutubwira ati imvura yaranse kugwa. Nico gituma ico kintu cyo kuvomera tuzogishimikira umuntu adashoboye gushikana amazi muri uwo murima murumva ariko tazoheza ngo aronke iryo tongo. Ubwira kabiri rero ategezwa kuba ari umuntu yiyemeje kuzokurikiza amategeko ajanye no kugwiza imbuto kuko arahari. Hanyuma rero tuzoca duha ikibanza rero ca mbere abantu bazoba bifisemwo uburambe kandi bamaze kubikora. No muri ico gisata rero cyo kugwiza imbuto nahone tubasaba kwiyandikisha mu kwandikira ubushikiranganji canke guhamagara kuri izi nimero zikurikira 79 49 ubusa 5 71 canke 61 62 69 88 canke kuri 61 71 99 na 97 canke kubari kure tuzobaha nahone aho bashobora kwandika bakoresheje bwa buhinga bwa email tukaba tuza kubibaha kugira ngo bose baze baronke aho bashobora kwitura. Igisata kigira gatatu ni gisata kijanye n'ukorora kijambere bimwe twita gushiraho les centres nécessaires. Ivyo rero biratandukanye na za mpongore twororeramo. Abantu rero bazoba bafise ishaka ryo korora kijambere nahone leta yarategekanije ibigo bizokororerwamwo tuzoheza tukashikiriza abo bavyifuza mugabo kazoba bateza gukurikiza n'imiburiburi ibi bikurikira. Ubwa mbere kwerekana ko ufise uburyo kugira ngo ushobore kubaka iyororero rya kijambere canke ukabushoboye gusubiramwo iyororero uhasanze bimwe twita rehabilitation.
ubwa kabiri kuba ushoboye kuzozana ibitungwa by'amaraso mashasha ni ukuvuga yuko uwo tuzoha iki kigo si umuntu azogenda imuyinga gutora inka ngo agomba ashiremo ni umuntu azozana amaraso mashasha nuva yuko azozana ibitungwa bivuye hanze kandi twakonore yuko ari amaso mashasha kuko mwarabibonye yuko igihe twavyekana nko ku ntama usanga izo dufise zitarenze ibiro 200 kandi izo twazanye zishobora gushikana ibiro 80. Murumva rero yuko aho tuza kuja ku rundi rwego mfasha akarorero nko ku inkwavu ubu twarazanye umuhinga vyaribonekeje yuko urukwavu rushobora kuvyara 8 ku mwaka. Vyaribonekeje yuko hariho inkwavu zigeze ku rugero aho uzironderako abana bari hagati ya 10 na 14. Ni ukuvuga yuko mu minsi iza tugiye kuzana inkwavu ushaka kuronderako abana 80 ku mwaka. Vyumvikana yuko ubworozi bwa kijambere ari ubworozi buteza kuzokoresha amaraso mashasha. Hama tukaba tuvuga tuti uzoja muri ico gisata azoba yemeza kuzokurikiza ubuhinga tuzomwereka. Hama ari ubusanganwe naho ne tuzobusangira. Murumva yuko duhejeje bya bisata bitatu. Ahazorimirwa kijambere, ahazokororerwa kijambere, n'ahazogwirizwa imbuto. Ubu rero kugira ivyo byose bikunde bica bisaba yuko twongera tugahamagarira abarundi baba abari ngaha mu Burundi canke abari hanze canke abanyamahanga bafise ubumenyi n'uburambe ubwa mbere mu gutunganya amatongo, ubwa kabiri bashoboye kugira bijya byo kuvomera, ubwa gatatu bafise ubuhinga mu gukoresha mu mashini. Kuko murumva yuko abo bantu tuzokenera ko badufasha kugira ngo umuntu azobashizeho ikigo koko leta ishobore kumufasha iciye kuri abo bantu. Ibyo rero abazoba bagiye muri ico gisata co gutunganya amatongo, kuvomera hamwe no gukoresha ama mashine nabone basabwa kwiyandikisha canke bagahamagara kuri izi nimero zikurikira 69 nyene 10 63 canke 69 73 36 53 canke kubari kure nabone hariho email bazoheza bakandika ko kugira ngo ubutumwa budushikire. Iyandikwa rero kuri abo bose bazokorera muri ibyo bisata 4-5 ko twabidondaguye. Iryo yandikwa rizohera itariki 30 z'uku kwezi nyene. No kuvuga yuko uku kwezi guheze niho tuzoca duhagarika kwandika abantu bashaka kuja muri ibyo bisata. Iyo yandikwa kandi riheze tuzoca dutunganya rero inama rukokoma izohuza ku gisata abantu bazoba biyandikishije kugira ngo twumvikane ingene tuzokorana ingene ivyo bazodukenerako natwe ivyo tuzobakenerako kugira ngo turabe n'amasezerano azoca asinywa hagati yabo n'ubushikiranganje. Tukaba rero tubaye turashimira bimwe bivuye ku mutima abazokwitabira ako kamo, tubabwira tuti Imana ihezagira Uburundi bwiza yaduhaye kandi yongere ihezagire n'abazokwitabira umugambi. Murakoze.